Mwiriwe uyu ni Gerard kuri BDUSA Online TV ndagarutse nkaba ngiye kubashikiriza ibibazo vyatanzwe n'indongozi zagiye ziraserukira amastate muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mugwi canke mu muryango wa BDUSA Burundian Diaspora in USA. Ubu rero nimwitegera amatwi mwiyumvire ibibazo vyagiye birashikirizwa muri buri state uko bimeze. Mu ntara ya Alabama hari ibibazo babonye yuko batashoboye kurongera inyishu mugabo babonye yuko biza kubarizwa hano. Ikibazo ca mbere, mbega tuzoja turafasha abitavye Imana gusa? Ko tubona hariho n'abandi bashobora kuba bafite ibibazo mu makommunity yacu hariya mu ntara, bizogenda gute? Tuvuke hariho nk'abantu bashobora gufatwa bagashaka gusubizwa mu gihugu ikibiriraho, mbega iri shirahamwe rizobateteya gute, rizobafasha gute? Ko tubona ko hariho nk'abanyeshuri baza kwiga bavuye mu gihugu bakaza kwigira muri iki gihugu, naho baba bafise financial canke batayifite mugabo usanga bafite nk'ikibazo ca Medicaid n'ibindi. Abo banyeshuri barinze bagaragara bakaboneka bagasaba imfashanyo, mbega twiteguye kubafasha gute? Hanyuma hariho n'ikindi kibazo kigira kabiri, mbega abantu bazinjira mu nyuma batiyandikishije mbere y'igihe nk'uko byari byasabwe, bizogenda gute? Bazotanga amafaranga angahe? Ko twumvise yuko bazinjira nyuma badashobora gutanga amafaranga nk'aya biyandikishije imbere y'igihe. barafise n'icyifuzo cyo kuvuga ati ko BDUSA yaravuze yuko izohagarika mu kwandika itarike 31 z'ukwa 12. Basabye yuko BDUSA yobangira abantu bakabandanya kwiyandikisha kuko babonye ko bigoye, bakabandanya kwiyandikisha kuko ari abataronkera rimwe. Hariho n'umuryango uvuga ati ngiye mfise 20 nzo yatanga mu nyuma, mbega inyuma y'izo tarike 31 turashobora kubakira bakiyandikisha badatanze ayandi mahera arusha ay'abandi batanze ubwa mbere? Hanyuma murakoze. Jewe nitwa Bernard Yakunze, nkaba mva muri Colorado, nkaba n'umwe mu bagize urwego rwo gutatura amatati ndetse no kuyashigikira. Hanyuma abanywanyi twarashoboye kwicara hamwe turabona yuko icyambere twasanze turaba abanywanyi bake ariko tugeze ku 29. Hamwe n'ivyo kandi tusanga yuko twosaba yuko umunywanyi yoshobora kuronka nka kopi ijanye n'amategeko kugira ngo azarayisomera. Ikindi basavye nuko twoshobora kuronka nka carte ya BDUSA as a member of the BDUSA. Hanyuma imigabo n'imigambi yo kugwa muri Colorado twasavye yuko hoboneka sale ishobora kuvamo na ntuze na daycare kugira ngo iyo sale ishobora gukoteshwa hanyuma state iteze imbere. Hanyuma ku kibazo kijanye ku migabo n'imigambi yo muri mu rwego rwa federal twasavye yuko hoshobora kubonekana nka Université Internationale ku buryo yo kwitirirwa BDUSA kugira ngo n'abana bo mu gihugu boshobora kuronka za bourse, bashobora kuza kuronka access ngaha hamwe n'abandi boshobora kwiga ngaha baze bararonka uburyo bwo kwinjira mu kwishure. Hanyuma twarasavye yuko twarashigikiye ku bijanye nk'amategeko twohindura ko canke twokongera ko muri kano kanya bibonekanye ko yokunzwe ko ariko dusaba yuko bijya 3,500 vyemewe
turabishigikira ariko abasore n'inkumi bakeneye kubaka bo gutanga invitation hanyuma bakaronka iyo fashanyo y'ibihumbi 3,500 murakoze. Pascal muri Indiana. Hanyuma nibaza ku mategeko nta byinshi twakivuganye ko uretse yuko muri bimwe twabonye ko dufite mu bibazo no kubijanye no gukurwa cyangwa ihindurwa ry'indongozi mu rwego rw'amastate cyangwa state n'ubundi ntabyibagiye mu kirundi. Ariko rero twashaka kumenya ibyo byose ko leta federale ifise ubushobozi bwo gukura indongozi mu rwego rw'ibihugu cyangwa rwa state, twebwe nk'abanwanyi cyangwa abanyagihugu twatwaye bajya abantu tubifitemo urwego cyangwa ubushobozi nyabaki mu guparticipa muri iyo process yo kuroba. Hanyuma ikindi kintu twuretse ku kibazo n'ikijanye nanuze dire cyangwa periode indongozi ishaka gutwara. Ni ukuvuga yuko twaravuze ibyo yose urebye muri kino gihe BDUSA ntigitangura, kandi indongozi ziriko zirubaka BDUSA ni ukuvuga ni indongozi zatogira ngo zihagarike zikomeze. Ariko ugiye kuraba muri izi ndongozi kibure muri federale no muri state bafise ikiringo cy'imyaka ingana 3 gusa. Ico gihe ntibishoboka yuko iyo myaka ishobora kongerwa kugira ngo izi ndongo zifise igikorwa gikomeye cyane cyo gukomeza no gukora BDUSA zironke ikiringo gikwiye kugira ngo ibi bikorwa bimanze bihagarare kugira ngo bazodukurikira bazoze bafise aho batangurira. Twaratanguye gukora ibikorwa biboneka kandi bihagaze neza. Murakoze. Gira kuvuze icyo kintu wowe mwaharuye ko imyaka 5 niyo twapropose. Murakoze. Ayo nayirebe kwitegura iri noye muce mukurikira mwitegure muze ngaha mwe muregereze. Murakoze. Jewe ni ubujanye n'imibano murayo wa marazi ko president na vice president batahashitse ariko igihugu n'igipfakara. Murakoze. Mu bintu twari hamwe n'abanywanyi harimo cyane icyo bifuza tubasabe mumvirize abantu biko muravuga muratugora mutubasabe mumvirize sibo kuko ingorane yagiye kuboneka cyane hanini muri ayowa yabonetse yuko kubijanye n'intuze no gufoba intuze amategeko arabitomara neza icyo umuntu akwiye gufashwa. Mugabo icyo kenshi twabonye tuyanze hamwe n'abanywanyi murayo twabonye yuko niburi umuntu ashobora gufogwa kuri full coverage, no kuvuga yuko niburi bibe ibihumbi 10. Iyo niyo proposal yacu twabaye turi kumwe n'abanywanyi bo kubijanye ni kwiyandikisha hamwe no gutanga intererano yo kwezi. Twabonye yuko niburi ko baba bafite amadolari 10 ku kwezi, ariko twe twabonye yuko niburi kwera bivanye n'imiryango usanga bafise abantu batishoboye benshi bakabura ingene bashobora kwiyandikura amahera yo kwiyandikisha n'amafaranga yo kuzabarabarira ku kwezi. Twabonye yuko mwociga ko mukagerageza kugabanya kuri bajya abantu bafishe abantu benshi batishoboye kugira ngo kuko amafaranga ku kwezi tuzotoza yuko yoshobora kuba amafaranga $5 ku kwezi. Bo kubijanye n'urwego rwa state twabonye yuko mushobora kwiga itegeko bishobora gufasha state kwiteza imbere ku mategeko yonyene agenga state. Hariho amategeko agenga federal n'amategeko agenga state. Bo ikindi naco nuko mu kwiga ingene state yo kwiteza imbere mu kwiteza imbere ikurikije amategeko yayo ngenderwako. Hanyuma nuko
abanywanyi badusabye ati mugerageze kugira ngo muduserukire kugira ngo murabe yuko murakoze umwanya bakuranye. Takurikira Illinois wahejeje? Ayo wahejeje Illinois? Illinois ibyo kwigwezwa cyane ibyo babonye bongeraho ni ku bana bafise imyaka 18 ngo babana n'abavyeyi ngo mu ngero y'ikirundi hari iwacu babonye yuko umwana wese akibana n'abavyeyi ko uwo mwana bakwiye gufashwa akifashwa n'abavyeyi. Rero baravuga ati murabigene icyo kibazo wocorosha. Ikindi cya kabiri ukuvuga umunywanyi wa BDUSA tuvuga ko dutanga amadolari 10. Abanywanyi ba Illinois bavuze bati mbega mu gihe twobura abantu 10 mu gihugu cyose murabona aya madolari 10 azokwira ku buryo bw'uko tuzoshobora kubahambisha atayandi twongeyeko. Ikindi cya kabiri ni ku banywanyi ba Illinois hano iwacu Illinois ku bantu bafise amadolari batanze amadolari 20 cyangwa 40 baravuga ati hano iwacu mubona hose garangahe mu gihe twese twayarungika muri federal cyangwa tukagira ubici bw'iwacu ariko federal ikamenya amafaranga abitwe muri Illinois. Hanyuma ku bantu twifuza guhanga muri Afrika nta kuntu mutuma mutwongerereza tugatanga amafaranga menshi ariko tugahambwa mu gihugu cy'amavukiro. Nibaze yuko icyo onye sinko gitangaye cyangwa gifasha ariko nibyo bashikirije nimba byoshoboka bakongerezwa amafaranga. Abanywanyi ba BDUSA Illinois baravuga ati mbega ku bantu turi abanywanyi ba BDUSA muri Illinois kuri twebwe tukiba muri mu apartment BDUSA yo bifite umugambi nyabaki. Murakoze. Murakoze cyane. Dusabe Kentucky na Michigan mwe muriteguye muze. Kentucky, Michigan mwigore mu byohero byanyu muze mushikize raporo mwagize mu state yanyu. Kentucky, Michigan mwe murashika Michigan. Hamwe na Minnesota mwe muregereza ngaha Minnesota. Tugeze kuri me nka mama mwe muregereza ijambo rigwanyu nyakubahwa. Tugire urukundo ukubahana n'iterambere mu ntara ya Kentucky turabakunda. Twifuje yuko amategeko twasanze nta kintu yohinduramo ariko kubijyanye n'amahera yo gufasha abantu bacu baba bapfuye basanze ari amahera makeya kubera muri Kentucky 3,500 ntabwo byodufasha ko twarako amahera ashobora kongerwa mu maproje yo muri federal. Twabonye ko federal project twasapose niyo kugira ka insurance kugira ngo dufashe abanywanyi bacu kubyerekeranye natwe muri Kentucky. Tuzongera polisi tuzongera inyubako dukoreramo imanza zitandukanye ariko twongeraho na parisi wita nka santere culturelle burundaise aho rero abantu mwe polisi bakora muri Kentucky kubyerekeranye n'abazinjira mu nyuma. Twari twifuje ko bongera amahera bongereye ko kubera ko twarakoze akazi cyane tuzunguruka tubigisha ariko baracerwa n'abagomba kugira ka punishment kuko nitwoha abantu bakire ngo bari hano mu nyuma ariko ibyo ni icyumviro cyacu muri Kentucky. Tugire urukundo kubahana n'iterambere. None mwiyumviriye ko mwebwe bokongera kwanga igenda muri Kentucky twari twavuze ko abantu batanga amadolari 50.
murakoze nyakubahwa. hanyuma abavuga ntimuvuge imigambi turaza kwigaruka kudasa umwanya wabo n'amategeko n'ibibazo bijyanye n'amategeko. murakoze. Michigan, Minnesota, Missouri, mwegere tubasabe mwegere ngaha. Michigan, Minnesota na Missouri. President wa Kentucky muproposa iki kubijanye n'amahera yotangwa ku y'umuntu itavye imana? Muvuga full coverage, muvuga ngani? Muri Kentucky bifuza n'iburi hagati y'ibihumbi 8 n'icumi. Sawa. Ndabahaye baramutse Lizo Ferino ahagarariye intara ya Michigan. Numvise byinshi bamaze kubishikiriza mugabo mu mategeko nagira ngo ngire ibyo shikirije bikeya. Ndabasabe muze muributsa abantu bariko baraza mu nyuma procedure turiko turakoresha. Michigan mubabwire n'umwanya kuko ndazi hari abantu bariko baraza batazi ingene bigenda. Abantu bariko muraza turi ku mategeko turiko turasaba ama state yose agira report mwagize. Tubasabe abantu mushitse munyene turiko tugira report y'ama state ku mategeko gusa, imigambi tukayishikira mu nyuma. Tubaha iminota 2 turafise umutime kipa aberekana carton jaune na carton rouge n'ingoma hazohageze ko muhagarika iminota 2 mugerageze mushagagure. Ni report byo mwavuga mu state yanyu deja murabizi, mugerageze mushagagure. Murakoze. Ijambo ni kwanyu. Amategeko gusa. Amategeko gusa imigambi turayishikira mu nyuma. Mukomere cyane ntakibazo. So reka ngiye ko rero ukuvuga mu burongozi bwa Michigan twasanze ko itegeko ryo muri federal rikuru umurongozi wo muri state iryo oye no gucisha amagasarawe ati gute kuko nta kuntu federal yoza gukura umurongozi wo muri state bafise abo batoye bajerwa amategeko batarananiwe kumukura cyangwa batarananiwe kubona ko afise ingorane muri state kugira kugwe icyo oye no kuvuga muzogikorere ko naco. Hanyuma state irakwiye amategeko yayo yigenga kandi na federal igategezwa kuyubahiriza kuko ngo muri state tuba dufise byinshi biduhanze muri state yacu mugabo bidahanze kumbure ayane ma state. So bikavuga ko rero dutegezwa kugira amategeko yacu tugenderaho kugira ngo tubone uburyo twiteza imbere. Ico naco murakwiye kugikorerako. Hanyuma mwavuze ko state izokwigenga somehow ntabwo twandasteginze neza ni gute state zigenga ko tuzi ko amategeko aramwe mugabo mu gihe twaba dufise nk'amategeko atugenga twebwe muri state nake twoshiraho ayadukingira kugira ngo ntituvogerwe na federal. Hanyuma kugwego reka ngaho kuri iki cyo gutanga intererano mu by'ukuri ku ntererano inzozi itanga abanyagihugu baratumye ko iposataje nyinshi yosigara muri state bivanye n'imigambi state zo birangura. Reka merageje muri ubundi mwanya wo gusigura ibindi murakoze. Genda uvuge ko ayo mwafitiye ko ivyo byosigara muri state genda ubivuze zingana 2%. Murakoze ko wa president wa Michigan. Dusabe Minnesota na Missouri, Minnesota mushikega imbere. Hamana niyo kibiritegura Missouri, Minnesota. Dusaba president babiri muze murege kugira ngo tuganye umwanya. Minnesota, Missouri, New York muri tegura aussi. Missouri, Minnesota, bari ngaha bari bashiki. Nimushike. Minnesota biritegwa na New York. Tugira imana
Je nta majambo menshi mfise sinzi abajejwe iby'amategeko hari ibyo dufise ngaha gatoya botanga kugira ngo sindigwa navuga menshi sinzi nagishikiriza uwo ari we rero abajejwe iby'amategeko hariho raporo dufise bagiye baraduha bamwe bamwe muga tugomba kuno munsi mubivuga kandi mugire ishime kugira ngo tuvyigire Minnesota na New York mwegere sivo Minnesota New York mwemuregera ngaha nyakubaho ntibavuga amategeko gusa urabimara mu minota ibiri vuga ubuntu mwabonye bwo hinduka cyangwa bwo kogerwa mu nta kindi hama icambere manza kuvugira ko n'ikirekeye cyo gushingura umuntu mu iteka akoko turavye nko benshi babivuze yuko mu mera dutanga vraiment ntashobora gukora ibikorwa nkuko tubyifuza kubyo byo twakwifuza ko bobo uburyo bwohinduka kugira ngo iryo teka nyene riboneke hama igikurikira mwavuze ukibazo sherekeye buri umunywanyi wese andi ku mategeko agace ka gatatu urupapuro rwa page ya 4 yavuga yuko ngo umunywanyi wese hari ibintu bikurikira ategerezwa kumenya kandi bigenderwako rero kuri raporo bijanye n'amahera asohoka n'ayinjira ko kenshi ndavye nk'amanama dukunda gukora bikunda kumenya gusa abantu bagize abarida cyane nibo bantu bakunda kumenya iby'amahera asohoka n'ayinjira urumva abanywanyi benshi ntibamenya ibikorwa biba birakoreka rero ico kintu naco mukwiye kumenya n'abanywanyi bakamenya uko amahera aharagenda akora hama igisigaye mu mategeko arandi mwavuze yuko umunywanyi ashobora gutanga amadolari 10 ku kwezi ariko twebwe ku bandi rwose twabonye ko amahera ari makeya kuko icambere dukenera guteza federo kugira ngo tubone kumenya uko ibikorwa byokorwa kuko twatanga 10 urumva nacakwa guhambisha nta kintu na kimwe twaza twashikako cyari muri abo buryo mwoduza kugira ngo amahera menshi asigare muri federo nimba habaye cakiriyo tubone gutoza ubundi gushasha ariko federo imanzi hagarare neza hama ikindi gikurikira ese nk'abanywanyi atari abarundi bakunda guterera ariko atari abarundi none ko baterera nka federo tuzobafasha cyangwa bimeze gute ico n'ikindi kibazo hama mu mategeko ya state ese state niyagira amategeko yayo ntazobafasha kubangamira ya federo cyangwa bizogenda gute niyaza kubangamira federo ayo no mategeko sasa n'uko kugira ko hama ibisigaye nk'uko rara mwanya zo wagiye bazampaye na rushe ndumva simisongera bya biri by'iwanje murakoze cyane ari kintu utavuze uvuze uti gushingura twongere genda uvuze ico mwa propoje wari hanyuma iki cyo kuvuga ngo tubona cuma ari make genda uvuze ico mwa twebwe ko twabonye yuko dufate amadolari 15 ya buri kwezi ariko igihe habaye ikiriyo dutoze 20. Okay. Ako karusho kuterera ubuhambwa niko dukeneye akarusho kuko urabona dufate nk'akaromi state wacu iyo umuntu apfuye biratwara nk'ibihumbi 12 urundi 3,000 ntibikora nangahe mwatoye rero twafatiye kuri 20 oya amahera ibihumbi 10 okay murakoze Missouri murakoze cyane dusabe Minnesota iba bashitse president ashike na New York Minnesota ntibarashika New York karibu Empire State reka mbanze ndabaramutse mwese ke ntabwo basanze muri BDUSA abayobozi benshi bakoresha imvugo atari nziza ubwo bari bifuje ko twoja dukoresha imvugo y'urupfasoni tugakoresha cyangwa icyo twokwita imvugo diplomatike haba mu kwandika cyangwa muri rwa rubuga ngurukana ubumenyi twasanze state igomba yoshobora kwigenga kandi dusanga yuko hagira amafaranga asigara angana n'10% cyangwa 10% yosigara muri state kugira ngo nayirangure imirimo twasanze ko imigambi yo gufasha batofasha gusa umugambi wo guhamba hari indi migambi nko kurongora
cyangwa umuntu yapfunzwe cyangwa umuntu yagize ingorane akagira agisida y'imodoka ikamuhirako cyangwa inzu ikamuhirako. Ibyo nabyo twasabye yuko abayobozi mu rwego rwa federo ngo biraba. Basanze federo ko ryoba niba yari ishyirahamwe ryigenga ko bosaba aba bayobozi nubwo baraha bakora ibikorwa byinshi, none nk'amwe muri abo ibi bikorwa byose bari bakwiye agahimbaza musi, agahimbaza musi cyangwa akantu bobagenera kugira ngo nabo bakore imirimo yabo ya buri munsi na BDUSEY, kuko amaherezo BDUSEY izogira ibiro akuburyo hazogira umuntu aguma mu biro. Iyo turazi ibintu bakora nk'abasekreteri n'ibindi biragoye gukorana n'ibindi bintu, dukwiye gushyiraho umuntu aguma mu biro agakora ibintu byo mu biro buri gihe, nabo bakagira akantu ko guhembwa. Muri make rero hanyuma basanze yafishe yohinduka ku muryango bagatanga adresse, basanze ku mafishe hari byahinduka. Murakoze. Murakoze Perezida wa Empire State, murakoze cyane. Mufate icyicaro dusabe Minnesota imba mwashitse mugabo nyuma bataharisha tuja kuri North Carolina. Minnesota muri ngaha, North Carolina na Oregon mwe mwiteguye muza mukoze. North Carolina, Oregon and Ohio. North Carolina, Oregon, Ohio. Murakoze muduge kwijambo. Ubwa mbere ndabashimiye cyane rwose kandi mukomeye, Imana ibahezegere. Amen. Icyambere tugaruka ko ni cya kindi cyo gutanga intererano cyangwa ubumambure ku bana n'abantu bakuze baba mu miryango. Barakigarutseho cyane, bivuga ko hari umuntu ashobora kuba mbana na papa na mama na grandmama n'abana bagenda kuri high school batakora, so $20 ko barihira babonye ko ari menshi, bagomba ko iyo wari buri nka $5 umuntu azakora abana n'ababyeyi, ari umwana cyangwa ari umuntu akuze umukecuru abana n'ababyeyi. Hanyuma umumambure wa BDUSA abuze uwiwe ari hanze ya Amerika, eske ari pourcentage twashiraho yo kumufasha yo kumuhamba. Hari umuntu afuye kumufuba twasabye ko haba full coverage kuko ama state twasanze 3,000 atafasha. Muri Michigan bantumye ko sinzi ko mu batahuye neza bavuze ko bagomba ko federal izohabwa 20%, hanyuma 80% ikaguma muri state. Yo fuka mwangahe yo kuhamba. Muri state wacu ni timio. Okay, murakoze. Iyi yari North Carolina. Murakoze. Oregon, Ohio mushike. Dusaba kweza babiri muze muraza kugira ngo amahoro kuri twese. None ko wavuze byose mugabo rero turavye amategeko ubundi buse ngaho ego ni mu Kirundi ururimi rwacu, rero hari abadashoboye kubisoma nk'abana bacu bamwe bavukiye mu mahanga batazi Kirundi, ego bagenda tuvuga imigambi mugabo umugambi uraza kuza nabijya dora twandika uko nabo bategerezwa kuza bamenye ibyo twanditse ku ma WhatsApp na program. Rero mu rurimi boba bumva neza cyane navyo birakenewe, Ikingereza cyangwa Igiswahili kubara bavuye muri Tanzania. Abasekretari tugize amaraporo tukashiramo no muri izo ndimi kuko natwe abavyeyi tumenye uko tubibamenyesha bakarimenya. Hari ibindi bavyama amaze kubimenya itariki ya nyuma yo kwandikwa, yego ibyo bashikirije. Hari n'ibindi nyene kuvyerekeye nuko nyusanga ari imigambi nyene yo mungo abantu bararira barako biyahura abagabo kubera ingorane zo mungo. Rero turabo ko tugikoreshewe kose tugaru
raba iyi kurikira ariko ntiwibagire gufyonda subscribe. Uyu ni Gerard abandanya kubashikiriza ivyavuye muri Ohio mu nama rukokoma y'indongozi ziserukira ama state yose.